hari irankunda. Yes, umusaza umuririmbyi asanzwe avuka hariya Muyinga, benshi bamuzi ku izina rya Dramati. Okay, umbaze rero kwa Dramati n'aya makuru yoba ariko aravugwa ngo kuri umusaza Dramati inyuma y'imisi 10 gusa ashize ku mugaragaro indirimbo yiwe nta gatima, indirimbo bigaragara yuko ikiri nshasha imaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi 325 ku rubuga rw'iyo rwa channel ya YouTube. Uno musaza rero Dramati abishishije ku rubuga rwiwe rwa Instagram, ni Dramati yamenyesheje abakunzi biwe bo mu gihugu cy'Ubufaransa yuko itariki y'abantu bakundana, itariki y'abantu bari mu rukundo, itariki 14 ukwezi kwa kabiri azoba yibereye hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, aho azoba ariko arakora igiteramo. Yes, igiteramo ciswe Valentine Days. Ati rero Dramati azoba yahishikiye yes mu gihugu cy'Ubufaransa, aho azoba ari kumwe n'abantu basanzwe bari mu rukundo canke mu bakundana. Valentine Days itariki 14 azoba yishikiye yes mu giteramo, aho kwinjira muri ico giteramo nkuko vyagaragaye kuri caption, vyagaragaye yuko umuntu umwe single ni single abantu mutararongora hajya bayita gute wewe rero uzoba hari ati kwinjira izoba ari amafaranga euro 20, ariko kuri couple cyangwa kuri couple babandi bagenda bakundana, urabizi yuko kuri Saint Valentine abantu bambara ibirangirange biri bizarre burya nibanyumve. Kwinjira izoba ari euro 35. Uko rero niko Dramati ati twitegure abakunzi banje bahariya mu gihugu cy'Ubufaransa, mwitegure kugira nzobashwaremwo umunsi wa Valentine Days. Yes, ati naho nashize ku mugaragaro song canke indirimbo yanje shasha ntiyogenda uko, ni indirimbo muri kino gihe bigaragara yuko iri kiraja ku rwego rwiza, kuko inyuma yaho yes haraheze gusa imisi mike ya this song nta gatima ya Dramati. Yes igaragaye yuko iri muri top chat yes zo mu gihugu cy'u Burundi ku rubuga rwa Audiomack, yuko yari yafashe ikibanza ca kwanja canke ca mbere. Yes ino ndirimbo nta gatima yari mu kibanza ca mbere muri top chat zo mu Burundi. Yes mu ndirimbo zariko ziragira search yes zirondegwa cyane ku rubuga rwa Audiomack. This song yabaye ya mbere uwo munsi. Yes indirimbo yacikurikirwa n'indirimbo Pom Pom, indirimbo ya Brice Melody ari kumwe na Diamond Platinum, ndetse ikurikirwa n'indirimbo ya Harmonize Leo, haza kugaragara n'indirimbo Baridi ya D-Voice featuring Zuchu. Uravyumva yuko indirimbo nta gatima ya Dramati iri ku kibanza cize iri kirakora neza muri kano karere. Turindire turabe, reka ndetse twifurize Dramati urugendo rwiza. Yes azogana mu gihugu cy'Ubufaransa muri ico giteramo ciwe ca Valentine Days itariki 14 ukwezi kwa kabiri, umunsi w'abakundana, umunsi w'abantu bari mu rukundo. Dramati rero azoba yishikiye hehe mu gihugu cy'Ubufaransa mu giteramo yes yise Valentine Days, indirimbo nta gatima ya Dramati.